deeper in the river of worship ibwina muri zigo guhimbaza niwo muhamagaro wanje mu bisanzwe igihe nasanga afise ingabire yo kuririmba naciye ndongorwa kuyikoresha mu gutuma abantu bibira muri zigo guhimbaza. Nyuma ya Premizik ngo warakubuze warakoze antuka banavuga ngo n'umubare w'amafaranga waratsindiwe benshi bagira dute kana amafaranga bishoka kuba twarabonye yifotoza ko kuri pancarte ariko utayahawe nivyo cyangwa umuco yemeze gute? Ngaha mu Burundi dufise ama competition menshi aba bagahenda abana b'igihugu aho nyene asanga ivyo babemereye navyo babahaye. Jewe ndi umukozi w'Imana gusumba umuririmbyi yatwaye Premizik. We ku bwawe abantu muri side yuko waririmbye indimbo ya Profane wifuza ko bakumenya muri vyose canke tugume tukona muri side ya parti y'ibikorwa vy'Imana? Biravugwa neza ko inyuma yo guhabwa ry'amafaranga yoba ari amafaranga yoba yakoreshejwe okutariko kuko ngo inyuma y'ivyo ngo Abraudin ntiyaba koze encadrement kwa des projets wawe canke izabandi bashoye kuba bashika muri finale. Wowe ku bwabo bantu woba igicapo kihe ku buryo atakubona muri ca gicapo cyo gusesagura canke cyo konona? Ugasanga umuririmbyi no mu legend yaramenyekanye mugabo aragarutse aratoye tundi twana tukiri utwanda mugabo twebwe muri gospel nta numwe ariko arakora ivyo bintu. Murabizi ibintu vyabaye mu gihe ca Premizik harabaye amakritike menshi harabaho ama déconnexion menshi abantu bamvako ufite ngaha mu Burundi turacafisa akabazo kuko iyo umuntu ateye imbere abantu bacamuheba bakaguheba bakavuga yanose miliyoni 30 tererana ariko nagenda babwira yuko amafaranga ntahagije kugira ngo umuntu aguma atera imbere abandanye ku muvuduko. Sindije nyene fise umukunzi data yanyihereye vy'ukuri ndahiriwe yamana nanje ibihe vyose sinamuhawe kabushungwe jewe turamana niwe murongozi wanje umufasha wanje vyose vyanje niwe ubuzima nahawe kubaho kw'Imana burije. Mwarahezagiwe cyane. Niwe murongozi wanje umufasha wanje vyose vyanje niwe ubuzima nahawe kubaho kw'Imana burije. Yes, shalom ndabaramukije je ku mazina yiwanje mwamaze kunyumva ni Pastor Nahimana shaka unyitwe Timote unyitwe Israel hanga ry'Imana ayo sine mazina yanje. Iyi ni World Vision TV online ishubiye kuba ikaze na karibu kugira ngo dusangire ikiganiro ariko imbere ya vyose ndabibutse kubanza gukora sabone cyangwa subscribe mu rurimi rw'icongereza gucongere ufyonde n'agakengere cyangwa kazogera kari ngaho hiyo ariko kandi ivyo bihejeje wibuke gukora like share and comment. Ndamutsa cyane abantu bose bariko baradukurikirana abantu bari mu gisagara ca Bujumbura abantu bari mu gihugu hagati East Africa USA cyangwa aba diaspora bari Europe Asia Australia Canada Etats-Unis hose turabamukije. Mu nkundire twishimiye kuba twakira umwe mwamenye kandi mumenya cyane no muririmbyi aririmba cyane indimbo za gospel music kandi muramuzi cyane mu mahiganwa yo mwaka weze twitwa Premizik 2023 cyangwa 2023 bamwitwa Destin niyo mazina ya yiwe Francis Destin. Mu nkundire twakire Francis Destin turakwakiriye. Murakoze cyane Imana ibahezagira. Nawe guhezagira urabona ko Destin inyuma y'igihe kinini abari wa wundi kandi agaragara cyane mu bitaramo cyane byo guhimbaza Imana.
na cyane cyane ko aricyo twahamagariwe gukora ngaha ku isi ego tugusabe imbere ya byose ubanza uramutse abantu bariko baradukurikirana, hari abagukumbuye long time utagaragara imbere za kamera, tugusabe ubanza ubaramutse aho baherereye hose. Ndaramukije abantu bose bariko barakurikirana kino kiganiro, abakunzi ba Wide Vision Television canke Wide Vision TV, abakunzi biwanje, abakunzi b'Imana muri rusange aho muri hose, ndabaramukije, mukomeze kuranirwa mu byo mukora mu buzi bwanyu, Imana ibagirire neza. Urakoze cyane, ndibaza intasho zabashikiriye inyuma y'igihe kinini mutabonana, ariko Destin, imbere yuko twinjira mu byo twateguye, ndagusabye utubwire umunsi wawe wari umeze gute. Urabona ko turi igicamunsi ku mugoroba, umunsi wawe wari umeze gute, ingene wari umeze? Umunsi wanje wagenze neza cyane, guhera ubu nta kintu na kimwe nari bwajemo, nta bintu byinshi nari bwajemo gukora, usibye yuko muri no minsi mba ndi mu bintu by'ibikorwa nyine, kugira ngo urabona ko n'umwaka ugomba uhere, umuntu aba ariko aritegura cyane kugira ngo ishengero ry'Imana rironke ibindi bikorwa, ko murabizi ko haheze igihe tutariko turagira cyane cyane. Rero umunsi wari umeze neza, twavyuse amahoro, twavyuse dushima ibikorwa vya misi yose, tuko tubikora neza cyane. Ni Francis Destin twamenye mu mwaka, twavuga mu mwaka wa 2023, mu nteguro za Premisic 2023, tumenya mu nteguro zavyo yigaragaza neza, ndetse n'umwe yatwaye egano rya Premisic 2023. Aho hantu urabona ko umaze umwaka wose ukora, kandi uri kurakora byibuze hari abantu bakuzi inyuma yaho winjiye neza muri uwo muziki. Duragusabye gato kuko hari abantu bavuga ngo barakubuze nyuma ya Premisic, ngo barakubuze warakoze, antuka banavuga ngo n'umubare w'amafaranga waratsindiwe, benshi bagira doute kana amafaranga bishoboka kuba twarabonye yifotoza ko kuri pancarte ariko utayahawe. Nivyo cyangwa umuco bimeze gute? Ikintu cya mbere noherako nuko ajya amafaranga bayaduhaye. Nkunda guca nshimira Brarudi kubera ko ngaha mu Burundi dufise ama competition menshi aba bagahenda abana b'igihugu, aho nyene basanga ivyo babemereye navyo babahaye, abana bakaja ngaho bagahiganwa. Ni vyinshi nama nabivuze, hari je nta ma competition menshi bamaze kunyima, kwe ma competition maze kujamwo presque yose ico baba bemeye baragikora, kiretse competition imwe gusa ntagira mvuge ngaha, ariko ndazi ca yimenya. Ugasanga umwana uramukoresheje aramaze igihe n'igihe yitegura, mukaje usanga ivyo wari waramwemereye ntubikoze. Hari igihe nzobivugako, kuko ndabibona cyane. Hari ama competition njamwo kuririmba n'ayandi ngenda guparena nkaba nk'umupara. Rero hari ama competition menshi maze kubona, maze kugira icegeranyo, nkabona ko kandi ugasanga menshi na ama competition yabitwa ko bakijijwe. Ariko Brarudi baduhaye ikiningwa tugeti haheze ukwezi, kurumva Brarudi musanzwe muhejeje ntuze Premisic baba batanze budget y'amafaranga yose azoriho abakozi bose mu nteguro z'igikorwa cyose, baca bayitanga bati hatsinze ibintu, bagaca batanga budget, baca babwira ati nyuma y'ukwezi amakonte yanyu muyatange, twese amafaranga ukwezi guheze twayasanze kuri konti atani 11 rivuyemo. Hama ikituma abantu bavuga ko baciye bahambura nyuma ya Premisic ni kubera bafite je sinashatse kudugana n'iki kirere cy'umuntu yatwaye Premisic, kuko abantu kumbura bashobora kubaca bibagira iyo navuye. Voilà, jewe ndi umukozi w'Imana gusumba umuririmbyi yatwaye Premisic. Rero igituma abantu bambuze ku marezo social nuko naciye nsubira mu ishengero, amafishe yasohoka abantu bankurikirana, nariko ndazunguruka mu bikorane haba mu ntara za ruguru, iki naciye nja mu bikorane cyane gusumba gusohora indirimbo no kugira ngo cyane cyane rya shengero ryari ryarahahamutse, rero bigati uyu muhungu aratujanye ndagereka ati ndacari ngaha. Rero urumva nico gituma abo ku marezo social batasuye kumbona cyane. Wareretse shengero yuko ibyisi nibyo birafisa parti imwe, ariko kandi waraberetse by'ukuri ko gukorera Imana ari byo vya mbere. Niwe wagaragaye mu ma competition, muri iyo competition ariko uririmba indirimbo twavuga ko ari indirimbo ya profane.
kandi inyuma y'iryo higanwa twabonye n'umukozi w'Imana umwungere wawe agukeza by'ukuri ku gikorwa wakoze we nk'abantu bari bakuzi ko muri side cyangwa muri kote y'umuntu ariko aririmba profane ariko kandi ashaka kuganya ibyo twavuga bifadika ariko nyuma tuza kumubona yagarutse we ku bwawe abantu muri side yuko waririmbye indirimbo ya profane wifuza ko wakumenya muri vyose canke tugume tukubona muri side ya parti y'ibikorwa by'Imana? Gico novuga nuko hari igihe muranja kurimba nko mu makaraoke ya mariage nkaririmba n'indirimbo za profane kubera aba ari umunsi wa mariage kandi aho usanga kenshi kera nk'ibitangura hari igihe wasanga umuntu aguhemba nka 30,000 ukacurimba nka repertoire nk'indirimbo nka 10 uravyumva za profane kandi byo twarabigira no mu mashengero abo tusengana tukagenda tukabaririmbira akajigwa 30,000 warivye indirimbo za profane gusa mugabo nibaza yuko ni principe gusa yahindutse gato sino je kuva mu ntango nariko ndirimba gospel mugari umaze kugera muri demi finale numva no hindura kumva nsanzwe ndabirimba no muri mu vya mariage je nabifata nk'ibintu bisanzwe hama ndabikora kujya rero je nibaza yuko hanini abantu borema kuko je sinshobora kujya kuririmba profane nka carrière yanje n'umamagaro wanje ni kuririmbira Imana bijya nabikoze bivaye n'ikibanza ngezemo bivanye n'amaprincipe ico kibanza gisaba. Twibutsa abantu kizo ndirimbo turirimba canke abamwe muri mwe bwaririmba mu makaraoke canke mu manza zigiye zitandukanye nazone ziba ziri mu butumwa bwiza kuko buri kurakeza abageni uri kuragi nabwo ne burya n'ubutumwa bwiza gwe gukezwa n'umukozi w'Imana twitwa kare umwungere wa kijya gihe wavyakiriye gute? Umukozi w'Imana Apotre Ferdinand Bright na muvyeyi wanje d'abord rumva ivyambamwo hafi ni vyinshi cyane birengeye bijya kijya ni kwera arico cagaragaye sino ivyamaze kumbamwo hafi akanshigikira ni vyinshi cyane nshatse kubivuga ngasi no bimara ariko vyaranezereye nk'umwana ariko arashigikirwa n'umuvyeyi ego inyuma y'ivyo tunasa n'aba closing iyi case twinjira neza mu bikorwa by'iwawe biravugwa neza ko inyuma yo guhabwa ry'amafaranga yoba ari amafaranga yoba yakoreshejwe ukutariko kuko ngo inyuma y'ivyo ngo Abraud ntiyaba koze encadrement kwa des projets ziwawe canke izabandi bashoye kuba bashika muri finale biravugwa ko amafaranga yoba yakoreshejwe mu buryo ataribwo baravye umusaruro uri kurakuvako ariko bataravye n'indi side y'ibindi bikorwa kumbure wo projecta mu myaka ikurikira wowe kubwabo bantu wobaha igicapo kihe ku buryo atakubona muri ca gicapo cyo gusesagura cyane cyo konona? Ibintu by'amafaranga biragoye cyane ibintu by'amafaranga biragoye cyane na cyane cyane aya mafaranga z'abantu bose babona sico kimwe najya amafaranga wironkanye natamuntu yabimenye ariko bituma wumva ayo mafaranga avugisha abantu benshi kuyana abantu benshi babimenye ko nayaronse hama je mpere kuri projet natanze muri Bralud natanze projet kandi burya ibintu by'amaprojet twa présence nivyo byatanga n'amahirwe kuba ati uyu muntu afise umugambi mwiza ariko tuzomuhe aya mafaranga je projet natanze irarengeye miliyoni 30 kuko ni projet vyinshi naje nababwiye ati projet nshaka gukora siyo nzotangura kubera Primusic sanzwe ndiko ndayikora ariko irumva ni projet isaba ivyuma ni projet isaba studio ni projet isaba nimba atari bangi iyo projet ari iyi ni projet en fait ni projet je mu sanzwe nkora ibintu vya coaching ndi umu vocaliste ni vocaliste coaching nda coaching abantu baririmba hama kandi ndi no mu musicien hama kandi ndandika n'indirimbo kandi minister of the gospel worshiper songwriter twibutse kare umwanditsi w'indirimbo mu worshiper n'umuntu ahimbaza Imana umuririmbyi vocalist coach bishoka ko wowe ufise nk'ishure wankadra ufite Paulo mama rero sinari bwaronke ishure mugaruba projet natanze ryari iryo shure rero hama iryo shure rirasaba kuba ufise ivyuma irasaba kuba ufise studio irasaba maison nyene imeze neza ishobora kwakiriramwe abantu abushora gukoca ivyo deja nk'ibivuga muravyumva ko vyarengeye 30 deja iyo nteguro yonyene kuyivuga no mu mutwe wawe ndazi ko yamaze kudepasa amafaranga zitwa ko twabonye kurengana miliyoni 30 ariko abakurikirana imbuga zanje barabizi yuko even now ubunyeze ko turavugana hariho amagroupe arimwe abo banyeshuri
baba bo hanze baba bo ngahi Bujumbura nabo ruguru ayo magroupe arahari abo banyeshuri bariteguye mu mwaka uza ndatangura kubigisha rero hariho byinshi ntararonka ariko Paulo mu manara amaze gutangura ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi muri make uri kuregeranya abo bifuza izo nyigisho cyangwa kwankadrwa nawe iyi 2025 igiye gutangura urumva nariko banarabitanguye muri December nuko ibikorwa byambanye byinshi ariko mu mwaka uza ngomba kubitangura ngaha muri telefone muri WhatsApp ndafise groupe y'abanyeshuri benshi barenga 300 harimo aba diaspora abo nzofasha bari hanze abo nzofasha bari ruguru hariho n'abandi nzofashiriza hanyene mu gisagara muri make kuri iyo projet ndumva ko ari projet ndende ariko kandi zosaba n'uburyo bwinshi eske uzokoresha yandi yadutera amakenga canke hari izindi sponsor zo ku ruhande urumva ko hajya yonyene twavuganye ko kandi tuvugana ukuri ajya amafaranga ukiyaronka dabo arabanza akagabanuka arabanza akavako ivyo ndabizi kuko ufise team kabisa ikomeye aho nyene urana aho nyene ukiyaronka bayatanguye kuvako ubufise ama responsabilité nawe nka wewe kandi urufise na team mwakora ari ubuzima bumwe ububayeho bisaba kuhindura birumvikana hama hariho imiryango dukomoka mu voilà bisaba ko numva ntiworonka amafaranga nkajya hama ngo ntagire icuma ari umuryango kirumvikana mu Burundi rero pour le moment ico ndimwo ndiko ndasaba ama sponsor ndasaba ama sponsor kandi nabo banyeshuri hariho uburyo buke ndabashiriraho bwo kwiyandikisha kugira ngo bimfashe bigufasha neza gutangura kuko urumva nyene sindaronka uburyo bukwiye ariko urumva nzokoresha amwe muri ayo kuko hariho n'ayandi najanye mu bikorwa bimwe bimwe byo mu mashenge binunguka idayeri nta investissement baba barakoze mu bishobora kunguka iki hariho investissement umuntu agira kuko jewe ndakunda ibintu by'uburimyi ndakunda ibintu by'uburimyi hari ivyo nagize zo kwerekana igihe kimwe hari ubwo naterereye mu mashengero hari ivyo ivyagiye mu muryango hama hariho kandi rero n'ubwashizwe ku ruhande kugira ngo rero bukore uwo mugambi gutanganya ca gikorwa tusabe n'abantu ariko aradukurikirana guys uyu n'umujene wo gushigikira urumva ko neza abafite umugambi wo kumva ko nimba uririmba mu kuririmbira Imana hari amahirwe yuko wo kumva ko travail jugiwa cyangwe ukiga amajwi by'ukuri ukabikora nk'umunyamwuga ariko Destin n'umuntu inyuma yayo mafaranga tubona atanahinduye ubuzima cyane still acari yayindi look ni yayindi by'ukuri ni ya look y'umukozi w'Imana abantu rero bakubona kuri ya side yuko wohinduka urabona ko atari ivyinshi wohinduka ariko menyesha n'abantu kiruhande yiwanje twari kumwe nundi menyesha makuru aramuzi kumbure ari dondora guco akwaze ibibazo bibiri canke bitatu guco tuninjira neza mu kiganiro Timote ndagushimiye cyane kubunyakiriye kuri TV ya Wide Vision TV so twongera nakiyana Francis Destin turagwaye ikaze nawe jewe ntaravuga byinshi vraiment sabe cameraman amanure gato imanura je ndabona yanyujuje mu kwambara Sacramento ariko urabona ko ari na style yiwe ico kirato bacitwa Sacramento urumva oya ni style ubundi Destin ingena ameze ni style aguma ari muri yayindi wibutke kuri stage za music apana kuri stage gusa ugiye kurana n'ama evenement menshi akora afise style we yisangije niyo mpamvu nyuma yaje amafaranga nta cyamuhinduye ntaki aguma ari wawo Destin ndagushimire cyane iyo style yawe iramezagira vraiment turetse no mu kuririmba n'uburyo wambara you are too much. Merci. So tugira ko Destin ku rubuga rwa Facebook twarabonye wandika ko witeguye gufasha abaririmbyi bagenzawe mu kazi kabo eske no kubafasha canke n'akazi kawe ariko kugira vyorohe kumva ko ari kubafasha canke arakazi kawe mu kubafasha mu kuririmba iryo shure ryonyene mwari ko murabisigura nka mwebwe eske ubwo buryo nibuzokora nkuko mwari mubivuze canke nashaka uduha umuco kuri iyi post wari washize kuri Facebook ivuga bino bintu urumva dabo umuntu azorondera urumva ko urondera ishure dabo urarondera ikibanza yes ahantu bigishiriza hama ico kibanza ko mari ibintu vya muziki urashiraho ivyuma by'umuziki urumva n'amafaranga hama jewe ico nabashiriyeho gusa nabashiriyeho udufaranga duke gusa kwiyandikisha gusa kubera kandi urumva nibibanza tuzofata tuzatubiriha ku kwezi kugira biba motive burya kuja mu kintu ku buntu biratandukanye no kuba
wariyandikisha ukavuga ati uyu muntu ari seriye muri kino kintu arashobora kubandanyana nanje. Kandi gufasha abantu navuze ko bashika amajana ngaha, gufasha abantu bashika abo bose ku buntu biragoye, kandi uri umuntu umwe bizonsaba ko ndondera abandi barimvye bagenzanje baza kugira renfort. Hama ndamuhamagaye uramugurira iyo fanta cyangwa mubwira ati uko urumva nyene je hari ikintu nkunda kuvuga, iterambere ry'umuntu umwe n'umuvumo rega, iterambere ry'umuntu umwe n'umuvumo. Naho wowe uri umuririmbyi ugashaka kuguma utera imbere wenyine utaduza abandi, si vyiza cyane. Nubwo kenshi muri gospel ntavyo dukunda gukora, ariko urabizi ko mwisi bariko barabikora cyane kudusumbya wanashima twebwe. Yes. Ugasanga umuririmbyi no mu legend yaramenyekanye, mugabo aragarutswe aratoye utundi twana tukiri utwana mugabo twebwe muri gospel nta numwe ariko arakora ivyo bintu. Uramaze kumubona kumbure kugira unkosore jewe n'uwo mutima utuma nshaka gukora ivyo bintu. Nje gituma n'ibintu vy'iwanje usanga ntariko ndabisohora kenshi amamedi, ugasanga kabango Francis ngo watwicaritse hajya mba ndi muri ubu nyene tuvanye nca muri studio ngiye gukora indirimbo z'abantu babiri atari ziwanje. Sivyo muri studio kwa Joel kuva nko mu kwezi kwa gatanu kwa kane kwa gatatu gucyo maze gukorera indirimbo nyinshi z'abantu mfasha zitavugika. Mugabe indirimbo ngomba sohora ubu muri December nayikoze presque mu mwaka uheze. Ugira uduhe ikintu wakoze mu mwaka uheze? Presque mu mwaka uheze, ariko hari izindi nyinshi zimaze gusohoka nakoze inyuma y'iwanje. Inyuma y'iyi. Urumva genda abanza nkashira rero ivy'iwanje hasi hama nkagenda gufasha abandi. Urumva ko ni gihe kinini twe tubona nk'abantu dukurikirana imbuga ziwawe tukibaza neza ko utari muri studio, ahubwo buri mu bindi na cyane cyane ibikorane vy'amateraniro y'Imana, kumbe hariho n'abandi buri kurabafasha. Uwo mutima wiyumviriye gute canke nabakuronde cyavuze ati reka ndabegere vy'ukuri dukora ikintu gifadika? Urumva d'abord banza kubegera uko ntibamenya ko hariho umuntu azobafasha utabanje kubiyegereza. Banza kubiyegereza hama bakaca babwirana, mu nyuma ukabona barakurondeye ukagenda ukagira gute. Ni indirimbo nyinshi ziko zirasohoka gasanga, kandi jewe sindimita simvuga ngo urumva ngo kubera wewe nguru muri profane usinza kugukocinga. Naho uri muri profane ndagukocinga kandi umva nakazi ndi umukoci vocal, kandi urumva umukoci vocal ntajavuga ngo ni maka bakijijwe gusa, ko nuwadakijijwe arakeneye kwamerera ingabire yiwe on stage jamais kumusumwe nawe tazosanga ari kararimbira Imana. Ubundi umuntu mu guhinduka ni bukebuke, kandi umuntu aba yitaweho. Tugarutse cyane kuri icyo kintu uvuze, usanga abantu bikunda ku gatwe kabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, usanga buri gihe biyumva umenga bari muri competition, ugasanga kuza kumufasha ahantu yamusabye ari faible, ugasanga ni bimwe ahubwo bimuprove umenga yo mudugirako ajya kurundi gwego. Kwa gufashanya bakaca babihindura kumanurana hasi ugira nawe aduge hejuru. Ugasanga hako bufashe umwanya wo gufashanya bose, ugasanga ariko arakumanura ugira we abari waguma duga. Ariko kuri Deste wese uko yabikoze, we kubgawe ivyo bintu bishize hamwe ukaraba ibikorwa by'iwawe, ukaraba n'ingene buri kuraduza abandi, muri make muze mwisange mwese hari ibikorwa runaka biba biriko birashikira ko abantu, na cyane cyane birimwo ubutumwa bwiza canke message runaka. We kubgawe ivyo byose ubishize hamwe, ni yambono vy'ukuri wibona muri kwa gufasha muri ryashure watanguye biri behind, bazisanga bari oturu y'ibikorwa by'iwawe canke nindi closing nyene ukora nk'umukoca ukavuga ati reka ndabikore vy'ukuri hagaragare ikintu gifise result zimeze neza. Reka ndabivuge gutya, nfete hariho nko mu bwami bw'Imana hariho ibintu novuga gutya, hariho imiriro yashizwe, ari imiriro yashiriweho guturira mu bwami, ariko kandi hakabaho n'imiriro yashiriweho kudomeka. Hari umuntu yahamagariwe gukora ivyiwe agatera imbere akagira gute, mbwa akabaho n'undi muri uwo muhamagaro waba yumva afise amahoro igihe hariho n'abandi ari karafasha. Rero akamaro kari mu gufashanya kari hehe? Akamaro kari mu gufashanya bituma nawe ibintu vy'iwawe bizogira longevity, sivyo? Utibigira longevity gute? Murabizi yuko ibintu byose bigira igihe cyavyo, umuntu wese aragira igihe ciwe Imana yamushiriyeho. Hari igihe ca Francis, hama hari ikindi gihe hazi indi generation. None utigeze ubiba muri iyo generation ije, izina ryawe rizoguma rivugwa.
mugabo warabivye muri generation iri kiraza izina ry'iwawe nuvuga nawe igihe ciwe kizoguma kibandanyana n'igihe cababandi kuko warabafashije uravyumva nico gituma namye ndababwira abaririmbyi bo muri Profane barafashanya sinza kubavuga amazina mugabo murabizi ko hari abaririmbyi kuva na kera gushika nuno munsi amazina yabo aguma ari hejuru kubera iki kubera barabona ingabire ikiri nto ije bakaca bagenda bakayihagurutsa ukashusanga izina rya wa muntu wa kera aho kuzima rice riguma hejuru rigumanye hejuru na cagihe cundi muririmbyi mushashaje hama akaca abona undi munsi haraje indi generation akaca agenda ariruka kubafasha mfite hajya si kubafasha gusa bijya ni no kwifasha ni no kwifasha kuko uyu munsi urumva muri ako kanya Imana ibeheje kuzana uwundi muntu saison y'uwundi muntu wowe ukaca uguma udugira kuri saison yundi muntu ko wagiye kumufasha nico gituma n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ushaka kuba mukuru akorera abandi niko principe imeze mu bisanzwe ushatse kuvuga ngo reka mbandanye ivyi wanje atawundi uriko urakora hazogera igihe ciwawe gihera atawe wafashije rero nawe uzoca wibagirana bazosiga barakuvuga muri kahise ngo hari umuririmbyi yitwa naka kandi uriho azigene bibishe kuvugwa muri kahise kandi ukiriho muri make mu majambo make iyo ndavyumvise wafashe imbuto iri muri wewe kugira uzibibe mwivu ryinshi muri make ubibe imbuto zivuye kuri wewe uzitange heshe yashoboka ndibaza ko ariyo muri iyo numvise n'umwana hagurutse nkabona atanguye gukora neza nkumva ari karirimba neza cyangwa ndandiruka kumufasha ndazi ko umunsi umwe jewe nzoba ntakiriko ndavuga nk'umuririmbyi yitwa Francis mugambe ndiko ndavugirwa mu kanwa k'umuririmbyi nafashije voilà urumva ko kandi iyo ni message nyayo kandi urumva Francis n'umuntu afise mind iri hejuru kandi oya iciza no gutahura dabo nukumenya yuko imbuto turiko twabiba mwa kino gihe zishobora kuzodufasha mu minsi iri imbere kandi nuko kubisanzwe icubi by'uyu munsi singomwa guca ugisarura uyu munsi oya birafata igihe kandi ico kintu ubivye byafashe igihe ni ikintu by'ukuri kiza kuzuza kwa kurengana cyangwa yapase yiwawe kikaza kikavyuzuza koko ariko kandi tuvuye kuri abo twinjire muri parti yiwawe umaze umwaka wose tubona yuko atagikorwa gishasha kija ku ma platform presque umwaka wose nimba ntihenze cyangwa urenga atagikorwa turiko turabona ku ma platform yiwawe ariko kandi ukagaragara cyane mu ma concert yo muri church mu bikorane mu buryo bugiye butandukanye ariko Francis twamenye nk'umu worshiper akabikora neza habuziki muri uwo mwaka wose nawe by'ukuri tubone umusaruro w'ibikorwa by'iwawe na cyane cyane ku mbuga usanzwe ukoresha je kintu cyambere novuga nta mwaka uheze ntashira kiko deja mu kwa gatanu narasohoye indirimbo yitwa Mpwemu Yera mu kwa gatanu turi mu 11 narasohoye indirimbo yitwa Mpwemu Yera hamana nenyuma yuko mva muri Premisic nko mu kw'icenda gutyo mu kw'icumi narasohoye indirimbo yitwa Umwana ariko ugerageje kuri izo ndirimbo ziri nyuma cyane y'indirimbo yitwa Papa nasohoye imbere yuko nja muri Premisic rero ngaha murabizi ibintu vyabaye mu gihe ca Premisic harabaye amakritike menshi harabaho amadeconnexion menshi abantu bamvako ufite ngaha mu Burundi turacafise akabazo kuko iyo umuntu ateye imbere abantu baca bamuheba usanga hariho n'abandi baba bashaka kugusubiza inyuma hari abantu bakuvako benshi bakaguheba bakavuga yaronse miliyoni 30 tererana ariko nagenda babwira yuko amafaranga ntahagije kugira ngo umuntu aguma atera imbere abandanye ku muvuduko ikintu dukeneye burya umuntu muze murabe none mwe ntimuri aba journalist umuntu mumwita umustar kubera amafaranga afise je kubera abantu bamukurikirana nukuba d'abord kuba afise ivyo yakoze hama kandi akagira n'abantu bamukurikirana then bamwereka gwa rukundo w'ivyo ari karakora oya birazu ikintu turabira ko umuntu w'umustar ikintu turabira ko umuntu ari karakora ni popularité afise n'abantu afise iruhande yiwe mugiye kuri no hanze umurimbyi akurondeye kugira muririmbane araba platforms zawe akurikirana n'abantu bangahe kwa komsa jewe rero mu vy'ama views mu vyo bankurikirana mu vyo abanshigikira mu vyo abapartenaire inyuma ya Premisic vyose vyaciye muri market twavuga ko hariho party imwe waduze n'iyindi vy'ukuri yo kubura abantu by'ukuri izina ryanje ryaratembereye cyane ryaratembereye mugabo ibikorwa ndihasubiye kuboneka abantu bavuga ati reka rero ko kandi nibaza ko ari zo ngorane zikunda kuba ku bantu benshi batwaye Premisic umva abantu bose baca bahindukirira
bakabanka bakabagwanya uri ivyo bakritika kuri uyu canke kuri uriya hama bakaca babarinzi bakaca babura wa muntu rero aba supporting abagira ja muri studio kuyuronsa amafaranga asumanya yo kwicara genda ahubwo ukore genda uvyaza umusaruro ivyo bintu uriko urakora ucuronka abantu bakagira ngo ayanga miliyoni ngo jewe urabizi jeho zari induru nyinshi byari birenze abandi urumva hajya ahubwo iyo nari kuba ndi umuntu nyene ko jewe Imana ishimwe nakuze mu buzima bw'igisirikare nyene sinakuze mfise umutima woroshe nari kuba mfise umutima woroshe nanje nari kuca niruka hanze nk'abandi nari kuca niruka hanze kurabona ko amamenase yari menshi amakritike yari menshi ariko ikintu twari dukeneye sikijya genda umuntu ariko arakorera ubundi shaka mutembere mu ndirimbo za gospel mutembere mu ndirimbo za profane muzosanga ndiko ndaterera ibintu vyinshi cyane mugende mu mashengero muzosanga umuntu yitwa Francis ariko arakora ibintu vyinshi cyane ariko Destin hari ikintu kimwe twumva ko inyuma y'aya mezi 5 turiko turarangiza n'ivyo 2024 turiko turarangiza nako turi ku musozo hasigaye iminsi zidashikana 30 n'ingahe na 30 ntihenze hasigaye nk'iminsi nka 32 ariko kandi iyo minsi vy'ukuri burya ntibibaze kari mike inyuma yo mu kwa gatanu kudusorera indirimbo mpwemu yera wewe uri kurategura iki nka wewe vy'ukuri kugira uclose twavuga ko ugira wugare uyu mwaka uri kuradutegurira iki vy'ukuri ku bantu bawe juste tukiri mu ntango z'ukwezi kwa 12 ndafise evenement yitwa Deeper in the River of Worship nama nkora buri mwaka iyo evenement a chaque fois ndayikoze abahora bayizamo barabizi ko iyo evenement ijana n'indirimbo nshasha mwarabwiye ko mu kwa gatanu nasohoye indirimbo yitwa mpwemu yera nariko ndakora partie ya mbere iyo evenement nakoreye muri Nord muri eglise yitwa GFP ngira ko nshimira umukozi w'Imana umwubaho wa Pastor Stanley yanijije ico kibanza hama ndafise rero partie ya kabiri kuko niko nabirongowe kubikora partie ya kabiri nzokora le 8 décembre muri eglise yitwa Truth Revealed kwa Prophet Evra ngira ko nawe nyene ndamushimira cyane rero iyo evenement a chaque fois agenda yikoze kuva ndayitangura ubu ngeze muri edition ya 4 a chaque fois nkoze evenement bijana n'indirimbo rero I have a big surprise ndafise igikorwa kandi ciza cyane kizonezera abarundi ngira ko ndabasaba bimwe nyene nako ndavuga kuba naratwaye miliyoni 30 kuba naratwaye amafaranga uko yobangana kose nibikura ko nkikeneye support yanyu shigikira umungu wanyu nkuko nanje ndiko ndakora ntiziganya kubwiterambere ry'umuziki iterambere rya worship ngaha mu gihugu cy'u Burundi shigikira umungu wanyu kuri uwo munsi tariki 8 muzobe muhari ku marezo sociaux yanje mubandanye mwiyabona kugira ngo mwakire ivyo bintu bidasanzwe abantu ariko radukirikirana vy'ukuri mwumve aya majambo hari kumva ko inyuma ya Premier Music yagiye atubura ariko kandi ubonye araje vy'ukuri avuga impamvu nuko sinibaza yuko hari umurundi yoba atakigira urukundo vy'ukuri rwo gufasha urumva ko umuntu aragerageza agafasha bake ashoboye ariko ica keneye n'urukundo no gushigikirwa mwa bino bikorwa ariko Destin iyo uri ko uvuga ko imbere yuko iyo evenement iba hari gikorwa gishasha cumenga ni gikorwa cyateguriwe iyo evenement iyo ndirimbo ico mwumenya cyo ntisana evenement indirimbo yitwa Nduwawe izoba yitwa Nduwawe evenement nayo ni yitwa Ikwibira ibwina mu ruzigo guhimbaza Deeper in the River of Worship urumva rero ni en fait ni uravyumva yuko nzoserva mu buryo bubiri nzoserva mu buryo bwa ministry ico na kuko Deeper in the River of Worship ibwina mu ruzigo guhimbaza niwo muhamagaro wanje mu bisanzwe igihe nasanga afise ingabire yo kuririmba naciye ndongorwa kuyikoresha mu gutuma abantu bibira mu ruzigo guhimbaza rero nzo ndiko ndakora mu buryo bwa ministry no mu buryo bwa carrière mu buryo bwa ministry nzo ndiko ndakora worship hama kandi mu buryo bwa carrière naho nzosohora iyo ndirimbo izoja ku ma platform abantu bazoyibona yes so Francis tugiye kuraba neza mu ma evenement menshi ukunda gukora na Deeper in the River Worship n'ama evenement menshi tukunda kubona uyakorera kwa Stanley ni apare yo kuba uri no mu worshiper hari yindi migenderanire iri hagati ya Pastor Stanley umuvyeyi w'amahanga hamwe na wewe hari yindi migenderanire yo biri hagati yanyu idahuriye kuri kubijanye na ministeri boy ikintu cya mbere cyaduhuje urumva nyene ni Kristo ni gikorwa c'Imana hama ikindi naco uyu mwubahwa umuvyeyi
jewe tugiranira ibihe byinshi. Kenshi wanashima ntaba ari ama evenema yanje nkoreyemo, ahubwo na ama evenema bakunda gutegura muri GFP hama bakantumira, kuko hariya muri GFP vraiment bakoze igikorane bakavuga Francis turagukeneye ni direct. Yes. Nta n'ikindi kintu mbanza kuvuga kubera ko uyu mwubaha jewe personnellement ndamukunda umuvyeyi wa GFP. Dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza nyene nk'abakozi b'Imana. Rero no umuntu amba hafi cyane, umuntu amba hafi cyane mu bintu byinshi. Murabizi ko n'imbere yuko abo mu pastor yamye ari umuntu w'umuririmbyi, artiste. Atsko yaririmba muri ivya gospel. Mu bya gospel avant même ya Pastor Livingstone. Wo yarasanzwe aririmbana na ba Matabaro kera, ba Matabaro nabo nyine yarabafasha kera. Yes. No. Rero iyo twicaranye gutya mfasha ibintu byinshi cyane birengeye ivyo noshobora kuvuga. Hari igihe mfasha mu by'amajambo y'Imana, ariko kandi no mu bya worship no mu byo kuririmba arafise experience. Kandi si jewe gusa n'abarimvyi benshi ngaha mu Burundi arabafasha cyane. Nibaza ko atamurimbyi numwe adakunda Pastor Stanley. Yes. Francis, tuje gatoyi muri harigeze kubikira muri Eglise New Creation Church iri mu Nyabugete, aho bari bagutumiye muri His Glory event, ndibaza niyo nyene a 10e edition. Uraperforminga imbere n'ivyo, ariko kandi wari ufise n'iyindi evenement kwa Pastor Stanley yaramakesha. Sivyo? Haragera umwanya wo gutaha, ariko umupasiteri waho aravuga ati Francis ni wotaha udasubiye kuririmba, ni wotaha udasubiye kuduhezagira. Kandi biboneka ko n'umwanya wari ugiye, kandi hariyo n'izindi band za guperforminga imbere. Bisobanuye ko we baraguhaye uyundi mwanya utarimwo. Ni okay, ni wiyumvise umeze gute kumva ko umupasiteri nk'ujya yovuga ati Francis ni wogenda udasubiye kuduhezagira, asubira imbere wongera uririmbe, twahezagiwe cyane, kandi nawo mu gihe wari kurihuta ugiye muri ayo makesha yo kwa Stanley? Ikintu cyambere jewe noshimira Imana kubw'ubuntu budasanzwe igaragaza ko buri munsi. Ivyo bintu sinovuga ko bifatanye nuko noba ndirimba neza gusumba abandi, ariko bifatanye n'ubuntu bw'Imana buri ku muntu. Rero iyo ukoze ibintu bikagenda neza, si kubera usanzwe ukora ibintu neza nka wewe, ni kubera Imana yakugiriye ubuntu ukabikora neza. Yes. Rero biranezera umutima wanje igihe cyose iyo mpagaze imbere y'ishengero, nanje sindabifata sindabimenyera. Hari igihe nanje ibintu biba nkavuga nkatangara, nkabaye amazed, nkavuga Imana ni nziza vraiment, mbonye nanje vyabaye. Nuko bimeze. Francis. So nibaze Timote, nashobora kubaza ikibazo ca nyuma kuri jewe apare yiwanje. So Francis, twaragiye kubona ku rubuga rwa Facebook wandika n'akababaro kenshi ubabaye ku bantu bo baranyuruje urubuga rwa Instagram. Urashobora kuba waratakaje Instagram yiwawe, waravyanditse cyane, urabona neza, uri kurasoma neza, urabona ko harimo umubabaro mwinshi, usaba n'abandi kuri platform ya Instagram yiwawe ugende bayifollowing, kandi uguruje indi shasha umva bagusubije inyuma. So niki wobwira bariko baradukurikirana, kuko peut-être n'ababikoze ushobora gusanga bariko bararaba ino video, gira ico ubwiye abakunzi bawe? Nivyo IG yaragiye, ariko kandi ari abahinga we ko barabikurikirana. Sinayihevye kuko deja iyo mfise ubu naje ntinyoye. Wahora ufise urubuga rukurikiranwa n'abantu ibihumbi, ukaca usanga ukorokeyano n'abantu 80 ngahe, usanga nyene biba bitaryoye. Ubu Instagram nayipostinga ko ngiyeyo ncanumva gusa mbabaye. Rero biriko biratunganya, kandi ntibyari ryambere ko je na YouTube yanje ya mbere yaratwawe. YouTube yanje ya mbere yaratwawe, hamanda create yindi ndabandanya. So rero ivyo bintu birakunda gushika, murabizi jewe nyene ku barimvyi benshi birakunda kuba vraiment. Rero Imana ibabarira abantu nkabo bashobora gukora ibintu nk'ivyo bagahakinga, kuko burya aho ni nkuko uba ufashe inguvu umuntu yakoresheje zose ukazihindura n'ubusa canke ukamugira nabi. Nivyo. So rero Imana ibabarira abantu nkabo, kandi tubandanye tunahinduka
iyo ngendo itari nziza tuyihebe ego. ivy'ukuri Destin ni uburyo bumwe ushobora gukoresha muri message ushobora kubitangamwo kubicisha kuri platform ya Facebook ariko kandi no kubicisha nk'aka video ariko kandi twibukanye neza yuko mu bigize umuntu vy'ukuri haba harimo n'izo platform reka tukubwire pole ariko kandi mu kurangiza kino kiganiro cacu we nk'akajambo wovuga ko vy'ukuri message runaka wotanga ku bantu canke akajambo vy'ukuri wumva ko ari mu mutima ko baraka akajambo kanyuma mfise novuga ku bakunzi banje ku bakunzi b'umuziki ku bakunzi ba Wide Vision TV nuko urukundo nico kintu cyonyene kizodushoboza gutera imbere mu bintu byose turiko turakora nimbura umurimyi nimbura umworozi nimbura umuririmbyi ikintu cyose ukora taronse abantu bagukunda bagushigikira ibyo bintu nibizoshika kure so rero twese hamwe twige kubana dukundana dushigikiranira ubonye umuntu ari muri quartier akeneye ubufasha kanaka bonye ingabire kirahaguruka ikeneye gushigikirwa yishigikire wivuye inyuma kuko nawe ejo hari gihe uzosanga hari ikintu ukeneye ko nawe abandi bagufasha gucyo twese tukazosanga igihugu cyacu cyateye imbere ibikorwa byacu byateye imbere dusigaye tubayeho nyene uko mu munsi yarabifise nk'indoto ego Imana ibahezagire cyane Imana ibahezagire nawe ndagushimiye cyane Destin ariko mu kurangiza twinjiye neza muri vibe mpwemu yera agaparti gatoyi vy'ukuri uririmbira bariko baratwumva na twebwe turyoherwa vy'ukuri agaparti gato kuri mpwemu yera Sindi jenyene oh fisumukunzi data yanyihereye vy'ukuri ndahiriwe yamana nanje ibihe vyose sinamuhawe kabushungwe jewe turamana niwe murongozi wanje umufasha wanje vyose vyanje niwe ubuzima nahawe kubaho kw'Imana burije mwarahezagiwe cyane ndagushimire cyane Destin Imana nkorere guhezagire unkundire ndaguseze ndakwifuriza amahoro y'Imana asigarane nawe amen namwe amahoro y'Imana bane namwe mwese shime cyane abantu bariko baradukurikirana this is Wide Vision TV online murashobora kuba mukora follow ku ma pages yacu ya Facebook canke ya Instagram TikTok kandika Wide Vision TV guco ukaba ubona inyuma ya bino byose ingene vyariko biragenda canke ukazoza urabuwambe yo kubona imbere yuko ikiganiro kiboneka ingene ibintu biba byagenze kuri terrain shimira cyane wari kadufasha ku masana Mr Carlos Ferna shimira cyane mumenyesha makuru twari turi kumwe akabiri gato gateke Imana nini Elvis shimire cyane na Destin twari kumwe ariko kandi ndabashimire mwe mwariko muraturaba ndayibutsa kandi gukora sabone cyangwa subscribe ubuntu bw'Imana busigane namwe ico mbipfurije ni akazi keza amafaranga amagara meza n'amafaranga ntabure mu mifuko yanyu ciao ciao and God bless you